tubaramutse twongere tubashimire abakunzi ba Ivyacu TV namwe mwese mudangeshe gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu ariyo yanyu. Uyu munsi kandi turongera tukagaruka ku kibazo cy'ubuzima, ariko nkuko musanzwe mubizi ikibazo cy'ubuzima kigaruka cyane mu kibano, aho tubaye dukora ubucukumbuzi kugira ngo turabe ivyokorwa kugira ngo ubuzima bubandanye bumera neza haba mu miryango ndetse no mu kibano. Uyu munsi turagaruka rero ku vyerekeye ivyo kurangiza vuba canke se gusohora vuba, mu gifaransa bavyitwa ejaculation précoce. Ikaze kuri channel YouTube yacu, nimba turabikora ugire subscribe kugira ngo amakuru atandukanye uzura yaronkera ku gihe. Nimba ugira ikibazo cyo kurangiza vuba, menya ko utari umwe mw'isi. Ubushakashatsi bwerekana ko umugabo umwe kuri 5 bagira iki kibazo. None ni ryari koko hakwiwe kuvuga yuko umugabo arangiza vuba? Hemezwa ko umugabo afise ikibazo cyo kurangiza vuba canke se cyo gusohora vuba, ejaculation prématurée canke se ejaculation précoce, iyo atabasha kugenzura ugusohora kwiwe kw'intanga, bityo agasohora intanga mu gihe gito cyane kitanashika canke cegereza iminota 2 gusa mu gihe atanguye imibonano mpuzabitsina, canke se akanazisohora ataranatangura imibonano mpuzabitsina, vyumvikane ataratangura kwinjiza igitsina mu c'uyundi mudamu wiwe canke uyundi mukobwa wiwe bagiye kurangurana amabanga mpuzabitsina. Kurangiza vuba ni kimwe mu kibazo giteje imiryango, bigatuma haba gucana inyuma, bigakurikira za divorce, abari babanye bagatandukana, umugabo ntabe acubahwa mu rugo rwiwe, ndetse bigashobora gukwega indwara zandurira mu myanya yirondoka canke se mu bihimba vyirondoka, ari navyo bitera ingorane mu miryango, haba kuri bo ndetse n'abakomokako. Bamwe mu bagabo mu gihe ca none bagize iki kibazo bakunze kwirukira ba rumenyi, ndetse bakaja no mu miti y'ikirundi, rimwe na rimwe bakabahenda kugira bamare umwanya munini bashimisha abo bakundana. Hari n'abandi birukira imiti ya kizungu nka za Viagra, ariko nayo rimwe na rimwe ntaco bibafasha, abandi kabateza ibibazo bigoye cyane kwitura. Gusa kuri bo bisa n'ibitahurika, kuko kurangiza vuba kubera biba umuntu atabishaka, mu gihe kitaragira n'iminota 2 hatanguye ibikorwa, hakurikirwa kwigaya kwataco umuntu ashoboye, ndetse n'amasoni imbere y'uwo mwariko mubikorana canke se mubikorana. Imbere yo kuraba ivyo wokora kugira ngo uhangane n'ikibazo cyo kurangiza vuba, reka tubanze rero turabire hamwe ibishobora gutera kino kibazo cyo kurangiza vuba. Icambere ukwiye kumenya nuko kurangiza vuba kenshi biterwa n'ibibazo uba urimwo wewe nyene ubwawe, yaba mu vyiyumviro ndetse n'umubiri wawe. Reka rero kwiyumvira cyane ko ushobora kurangiza vuba, kuko iyo ugize ubwoba bw'uko uwo mugiye kubikorana ushobora kurangiza vuba, neza na neza kenshi niko vyama bica bigenda. Banza rero wikuremwo kino kibazo yuko wewe ushobora kurangiza vuba, kuko uko uvyumvira kenshi yuko bishoboka ni nako biza kuba. Icya kabiri gishobora gutera umuntu arangiza vuba ni kuba ataramenyera imibonano mpuzabitsina canke ubikoze vuba. Aha twavuga nk'abakora ubuzi kure cane y'imiryango, iyo bagarutse rero bakagiranira ibiganiro n'uwo bashakanye, nta kabuza akambere gashobora kunyaruka. Niba rero bishitse ubwa mbere mutari musanzwe muherukana n'uwo mwashakanye, reka guhangayika, ni ibintu bikunze kuba bivuye ku kuba utari bwamenyere ibi vy'imibonano mpuzabitsina. Bishobora rero kuba aka kabiri canke aka gatatu bishobora kugenda neza kurusha uko akambere kagenze.
Ica gatatu ni kubikora n'umuntu mushasha mutari musanzwe mumenyeranye. Hari abagabo bakunze guca inyuma abo bashakanye bemeza ko umugore wo mu gahinga aryoshe cyane gusumba uwo mu rugo. Ukuri kuriho nuko nyene baba bagiye kubikorana n'uwo basanzwe batamenyeranye kubikorana. Umutima rero ukaba babikora umutima utaba uri hamwe. Ibi binashoboka kandi ko bahungu ndetse n'abakobwa bashobora guhura ubwa mbere hanyuma bakabikora kubera ko uba utamumenyeye, hagiyemo n'amarangamutima menshi wiyumvira uko umukobwa asanzwe ameze canke uba watamariye uko ameze, yaba amatako yiwe, imishatsi yiwe ndetse na za forme ziwe. Ibi rero bishobora kugutwara amarangamutima akagusaza, hanyuma bikarangira unasohoye utaranatangura kubikora canke se ukashirayo hanyuma zikaca ziseseka ariho wari ugitangura ndetse n'iminota n'ibiri itari bwakwire. Rero banza umenye guhangana n'amarangamutima. Ikindi kigira kane gishobora gutera kurangiza vuba na cane cane ku bashakanye ni kubikora uhangayitse, udatuje mu mutima, ubikora nk'uvyivye. Iki ni kimwe gihangayikishije imiryango cyane kubera biterwa n'ubuzima bw'imibereho usanga umuntu arimo. Gusa kubera ko umugabo amara umwanya munini yiyumvira igitunga umuryango, nta nkeka bishobora kubituma bikanakwega kandi ukutiyumvira ivy'imibonano mpuzabitsina. Nubwo wobikora ukabikora nk'uwikura ko, ibi ubwavyo rero bishobora kurangira kubera utari wabihaye umwanya, haheze umunota umwe gusa ugasanga zamaze kuza. Muvyo rero utegerezwa gukora mbere ni ukumenya yuko n'iryo banga igihe wasinya waryiyemeje kugira ngo ushobore gushimisha uwo mwakundanye ndetse n'uwo muba mugiye kubikora. Ica gatanu gishobora gutera kurangiza vuba ni kuba udasiramuye. Ubushakashatsi bwerekana ko abagabo benshi badasiramuye kubera ukwegerana kw'imibiri iyo yinjije igitsina mu kindi, banyaruka kurangiza kurusha abasiramuye. Rero niba biba kubera utagenyerewe canke udasiramuye, raba ubikore, ndetse binafise n'akamaro kanini cane cane ko gukinga ingwara y'umugera wa sida, aho biba ku rugero rurenga 60%. Ikindi kigira gatandatu gishobora gutuma habaho kurangiza vuba ni position musanzwe mukoresha mu mibonano mpuzabitsina. Niba koko umwanya munini mumara muri position imwe canke igihe cyose mugiye kubikora muguma muri position imwe, mushobora kugerageza indi mukaraba ko hari ico ihindura. Na kare abarundi barayamaze bati agatakaye ntaho katarondererwa. Ubushakashatsi ariko bwerekana ko umugabo aja hasi, umugore nawe akaja hejuru. Ibi bigabanya cane ivyo kwegerana kw'igitsina. Ibi ariko kandi bikaca bituma umugabo ashobora kumara umwanya munini adasohoye intanga. Ariko ubushakashatsi kandi bwa vuba ubwo kuri bitaro vya Muhimbiri mu gihugu ca Tanzania bwerekana yuko ino position umugore aja hejuru umugabo akaja munsi ishobora gutuma habaho ivunika ry'igitsina. None mu gihe ufise ikibazo cyo kurangiza vuba, ni iki wokora kugira ngo uhangane naco? Hari bamwe n'abandi biyumvira ko imiti yo kwa muganga ari ishobora gusa kuvura iki kibazo. Gusa nk'uko twabigarutseho, iki kibazo giterwa no kutagenzura amarangamutima, controle de l'émotion, mu gihe uri mu gikorwa nyezina. Bivuze ko ikibazo c'uko wiyumvira hamwe n'umubiri wawe ukwiye kumenya kubikontorora, ukabigenzura gusumba. Hari zimwe muri tekinike ushobora gukora
ugakoresha mu guhangana n'iki kibazo utenze kuja kwa muganga ngo baguhe imiti ishobora no kuba yonaguteza ibindi bibazo kurusha. Imwe muri tekinike ikunze gukoreshwa cyane ni tekinike ya stop and go, mu kirundi twavuga yuko uhagarika hanyuma ukabandanya. Ni tekinike yoroshe gukoresha ariko bisaba yuko ubanza kugenzura amaranga mutima mu gihe uri mu mibonano mpuzabitsina rero, kugira ngo umenye kungene ikoreshwa. Mu gihe uri mu mibonano mpuzabitsina wumvise kuri hafi kurangiza canke gusohora, reka kwinyeganyeza uyigumizeyo, nyuma uhemuke umwuka mwinshi, nyuma uwusohore nk'inshuro 3 utariko winyeganyeza, ariko isanzwe nyene ikiriyo. Hanyuma banza wihoze ivyo bikorwa urimwo, wiyumvira ikindi kintu, haciye akanya wongere usubire mu bikorwa. Bishobora kugufasha ndetse n'uwo mubakanye vyibaze yuko wari hafi kurangiza, kubera yuko n'ubundi ivyarabibondo yari yasanzwe yagumye mu gitsina ciwe imbere. Ibi ushobora kubikora 1, 2, 3 canke akarenze. Muri tekinike kandi ushobora kubanza kuyikuramwo mu bundi buryo, hanyuma mu gihe ushaka kurangiza, hanyuma ukayikurayo, agashobora kuyigumiza mu matako yiwe, hanyuma mu nyuma nta kibuza ugafyonda canke ugasqueezinga, ugafyonda kuri glande ku mutwe w'igitsina c'umugabo, hanyuma wumvise imbuto zasubiye imbere, nyuma ukongera ibikorwa ukuri kwamye nk'uko tekinike ya mbere twababwiye igenda. Ibi bishobora kuba 1, 2, 3, hanyuma gihe ushatse yuko urangiza ukareka zigasohoka. Nimba rero tekiniki igira 2 woshobora gukoresha mu gihe ukeneye kongera igihe cyo kurongora igihe kirekire, ni tekinike yitwa squeeze canke se gukanda igitsina. Ibi navyo bikorwa bite? Iyi tekinike yo gukanda igitsina bikorwa n'umugabo mu gihe yumvise koko agiye kurangiza, abanje gukura igitsina agafyonda ku mutwe wacu mu gihe c'amasegonda nka 30. Ibi ubwavyo bihagarika gusohora no kurangiza inyuma y'ibikorwa, bigakomeza gushika nko ku nshuro ya 4 canke ya 5 gushika weho ushakiye. Nk'ubu buryo kandi ushobora gusaba uwo muriko mubikorana mwibanga gufyondera igitsina ciwe mu matako yiwe, akakibumbata, nawe ugakoresha urutoki rw'urukumu n'urukurikira urukomba inaga, ugafyonda kugira intanga ntizize. Ubonye zitakije ukongera ukabandanya ibanga, naho nyene wongeye ukumva kandi ko ugiye kurangiza, ugasubira ukabikora uko ku nshuro ya 3, ku nshuro ya 4, kugeza wenyine aho ushakiye yuko ushobora kurangiza. Tekinike igira 3 ukoresha ni kwitegura bikwiye, ukareka gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo bwa giturumbuka nk'uwivye. Ni mu gihe vyoshika muriko murategurana ukarangiza canke ugasohora mukiriko murategurana, fata rero umwanya ukwiye n'uwo mwashakanye kugira ngo mushobore kumara akanya gakwiye mutegurana, hanyuma ugashobora gukoresha tekinike nk'izo twababwiye aho haruguru zishobora kubafasha. Akindi kigira 4 woshobora gukoresha no gukoresha agakingirizo. Niba bo mwashakanye mudashaka koko kwibaruka, agakingirizo ni uburyo bwiza kuko kagabanya kwikubanaho kw'ibitsina vyompi. Uko vyogenda kose vyase ushobora kuja kwa muganga wanakoze ivyo guhinduranya za position canke ivyo gukoresha agakingirizo canke stop and go canke ugakoresha squeeze. Ibi vyose maze kwankura ushobora kuja kwa muganga, aho abaganga nabo bashobora kugufasha mu bibazo vy'imitekerereze. Hari n'imiti imwe n'imwe yo guhangana na stress bashobora kuguha nimba koko usanzwe ufise stress ariyo iriko iratuma udashobora
gukontorora amarangamutima, ariko kandi abaganga barafise n'amavuta ubwayo aba arimwo ikinya ca lidocaine gifasha kutumva mu gihe uriko ukora imibonano mpuzabitsina, ni nayo basiga abantu batinya urushinge aho bagomba kurubatera. Iyo rero ayo mavuta asizwe ku gitsina bigabanya kumva maze bikongera igihe co kurangiza. Gusa imiti ya kizungu sina nziza tuhanura abantu kugenda bakoresha, ahubwo bashobora kugerageza ibi vyo kugenzura amarangamutima twababwiye aha haruguru. Ninzere ko mwashoboye gutahura vyinshi cane hano kuri Ivyacu TV na runo rubuga na tekinike twaberetse n'ibimenyetso. Uwari wese nimba yarafise ikibazo co kurangiza vuba ashobora gukoresha ubwo buryo twababwiye kugira ngo ashobore guhangana navyo. Reka tubasabire rero mugira subscribe kuri channel YouTube yacu, nimba mutera ibikorwa mukuru atandukanye muze muraronkera ku gihe. Mushobora gusangiza ino video, mushobora gushirako j'aime koko nimba ino video yabaryoheye, ariko kandi mushobora no kuyitumirira abagenzi banyu kugira ngo baze kuyiraba mu kubaha link. Tubashimiye.